bakunzi ba CANAAN TV ndabaramukije mwese vuga ngo mahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese. Imana yo mwijuru ibagirire neza mu miryango yanyu, mu byo mukora, mubona ikiganza cy'uhoraho. Rero nagira ngo dufatanye gusenga. Isengesho ry'uyu munsi ni isengesho ryo gusaba Imana idushoboze. Haleluya. Kuba kwijambo, iduhe inkomezi zo gusenga, iduhe inyota yo gusenga, iduhe imbaraga zo guhangana. Amen. Igisha amaboko yacu kurasana. Haleluya. Haleluya. Kuko abantu b'Imana igihe tugezemo n'igihe kibi cyane, n'igihe Satani wazi neza aho kigeze, arazi igihe aho kigeze. Rero n'abamukorera barazi aho igihe kigeze, bari kuri vitesse iteye ubwoba. Abana b'Imana nabo barasinziriye, abana b'Imana barasinziriye kandi bazi neza ko iyi si umenga bazoyigumamo. Ariko ndagira nkubwire we nanje ngo turi ingenzi. Haleluya. Turi ingenzi, turiko turayivamwo kandi isi iriko irasazana n'ivyayo. Haleluya. Isi iriko irasazana n'ivyayo, abakorera Satani bariko barakora, bariko baragwanya iby'Imana cyane. Hanyuma abana b'Imana nabo bazi ngo niterambere, ariko Yesu yaravuze ngo ikizotumenyesha ko igihe cyo kugaruka kwe kigeze nuko iterambere rizotera imbere gose, ubwenge bwa benshi buzogwira. Biri mu bimenyetso bitwereka ukugaruka kwiwe. Rero reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi 144, turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Uhoraho igitandara canje nashimagizwe, yigisha amaboko yanje kurasana, n'intoke zanje kugwana. Niwe ndonkeramwo imbabazi, kandi niwe gihome kinkingira. Niwe munara wanje muremure, n'umurokozi wanje. Niwe nkizo yanje, kandi niwe buhungiro bwanje. Niwe yorosha abantu, yorosha abantu banje ngo ndabaganze. Amen. Urumva iyi Zaburi ya Dawidi? Urumva iyi Zaburi ya Dawidi? Abanza gushima Imana yiwe, arayihimbaza, arayitazira, hama bakabona kwisaba. Haleluya. Akabona kwisaba. Aravuga ngo uhoraho n'igitandara canje nashimagizwe. Arazi ko sa Imana itari kumwe nawe. Dawidi arazi neza ko atakene kumwe yoshobora, ntiyoshobora kunesha abansi biwe. Dawidi aramenya ko Imana batari kumwe ntiyobaho, ntiyobaho. Aravuga ati uhoraho n'igitandara canje, igitandara nihishamwo imyampi y'umwasi. Niho ndayihisha, kuko nta handi habaho. Nta hantu ho kwihisha umwasi atari Imana iguhishije, kuko umwasi ntatagera. Amen. Urumva ngo ngo gitandara canje nashimagizwe, ngo yigisha amaboko yanje kurasana. Urumva ati mu ntambara atari wafashe ukuboko kwanje ngo akwigisha ingene gutumbereza, sinoshobora kurasa umwasi ngo bikunde, sinoshobora kumugwanya ngo ndamushobore. Ariko aravuga ati aya maboko yanjye Mana nayo ndayaguhaye, unyigishe kugwana, kuko jewe ntavyo noshobora. Urazi ko Dawidi yagwanye intambara nyinshi, nkuko nawe uyu munsi uri kugwana na nyinshi, ariko ushobora kuba wicariye cyangwa ushobora kuzigwana mu bushobozi bwawe. Ariko Dawidi we yarazi ko amaboko yiwe adashigikiwe n'Imana, yarazi neza ko atantambara yotsinda. Haleluya. Imisi yose yavuga ngo Imana niyo mutabazi wanje, niyo murongozi wanje, niyo muteramyi wanje, niyo buhungiro bwanje. Dawidi yari yarabimenye neza. Haleluya. Wewe nanje uyu munsi tumenye ko nta wundi mutabazi, nta handi hari ubuhungiro, nta handi hari ubwihisho buri mu Mana. Haleluya. Haleluya. Ngo nigisha intoke zanje, ngo yigisha amaboko yanje kugwana, n'intoke zanje
kugwana. Haleluya. Ngo niwe ndonkeramwo imbabazi. Haleluya. Niyo atsitaye, niyo akoze ibitabereye, ati imbere y'Imana akayiririra. Imana mbabarira. Dawidi yarazi kwihana abantu b'Imana. Dawidi yarazi kwihana. Muribuka asambanije umugore wa Uriya, na Uriya akamwica. Umuvugishwa w'Imana akaza akamubarira ati hari umuntu umutunzi, ati yagiye afata agatama k'umukene, ati hamara akabaga. Ati kandi yarafise intama nyinshi, uyo yarafise agatama kamwe harakarya. Dawidi ati sa uyo muntu ari mu bwami bwanje. Ati uyo muntu ari mu bwami bwanje, atakwiye gupfa. Akwiye gupfa. Umuvugishwa aramubarira ati none ko ari wewe, ko ari wewe, we wagiye ugafata umugore wa Uriya ukajya kumusambanya. Iyo ushaka abagore 1000 niwo batora, ntubafise. Niho bari guhamagara abakobwa bo mu gihugu cawe ugatoranyamo ushaka. Gute wagiye gufata umugore w'umusirikare wawe hama ukamusambanya ugataka ukamwica kugira ngo ntibimenyekane? Ijisho ry'Imana ribona hose, rizi byose. Dawidi mu kwihana yitembagaje imbere y'Imana asaba imbabazi, ahubwo acaranavyandika. Aravyandika yihanira kumugaragara izuba riva. Uyu munsi turazi ko Dawidi yasambanije umugore w'abandi hama akica n'uwo musirikare, ariko kandi tubona yihana. Kandi Imana iravuga ngo nta muntu numwe ariho mwisi afise umutima uhimbara nk'uwa Dawidi. Dawidi rero yarazi kugira iki? Yarazi kwihana. Yarazi ko imbabazi atahandi ziva ku Mana. Nawe nta handi, we nanye nta tuziga imbabazi. Imbabazi tuziga ku Mana yacu. Kandi yo yama yiteguye kutubabarira uko bukeye nuko bwije. Haleluya. Haleluya. Yama yiteguye kugira iki? Kutubabarira uko bukeye nuko bwije. Amen. Ngo kandi niwe gihome kinkingira. Yarazi ati ngendera mu mbabazi ziwe, kandi we murinzi wanjye, we muteramyi wanjye, ntasinzira nahunyiza, ahora ari maso ku bwanjye. Niwe gihome kimukingira. Haleluya. Ngo niwe nkinzo yanje, kandi niwe buhungiro bwanje. Niwe urumva aravuga ati niwe nkinzo. Wovuga uti ngiye kwinyegeza mu nzu inzika kugwako. Wona avuga uti reka nje kwinyegeza nimbe n'ahantu nje munsi, nje kwinyubakeyo ahantu nzoba iseganye yo kugwako, umusozi ukagugwako. Nta hantu na hamwe dushobora kwihisha atari Imana iduhishije. Haleluya. Kandi iyo iguhishije ntindaguhisha kure. Iguhisha naho umwasa kubona. Iguhisha naho n'umwasa kubona, ukabona baje no kukurasa urusase ntirusohoke kuko Imana ari yo murinzi wawe, ikabloka urusase ntirusohoke. Hari umuntu yigeze kuvuga ngo adushingira intaye imbwira ngo hari mu ntambara Imana iravuga ngo wewe ngo nzokurinda. Hama ngo umunsi we ngo abaroberi baraza baje ngo kimubarira ngo nyegeze nyuma y'ico giti. Ati ico giti Imana ariko iravuga ati karagati gatoyi nguhishaho ngo nyuma y'ico giti, agati ngo gato harubahajaho ngo ntibigeze bamubona. Haleluya. Haleluya. Imana yo guhindura igiti, yo guhindura igiti abantu ntibabone kuri umuntu. Rero Imana niyo nkinzo yacu, niyo murinzi wacu, niyo mutabazi wacu. Dawidi rero yari yarabimenye neza. Nawe uyu munsi nande tugira umutima nk'uwo wari muri Dawidi wo kwizera Imana yiwe, yo gusaba Imana inkomezi zo kugwanya abansi biwe. Umwasi dufise twese turamusangiye abantu b'Imana ni Satani. Haleluya. Nawe ijambo ry'Imana riravuga ngo tumugwanye nawe azoduhunga. Amen. Haleluya. Ngo niwe yorosha abantu banje nkunda baganza. Dawidi yarafise abantu aganza. No kuganza akavuga ati aba bantu ntibonyumvira ntibonyubaha atari Imana ibashize mu mutima wo kunyubaha. Dawidi yari umuntu w'Imana pe. Urumva? Nawe muntu uganza wese saba Imana iguhe kubahwa naburongoye. Reka rero dufatanye dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru,
nje imbere yawe murengezi w'ubugingo bwanjye ngushima, nje imbere yawe ngushimira urukundo rwawe n'ineza yawe, nje imbere yawe ngushimira mukunzi mwiza kutwitaho muri gato na kanini, nje imbere yawe nkuninahaza ko ari we muteranyo duteramira ku murango no mwijoro kuko udasinzira kandi ntuwinyize ku bwacu, nje imbere yawe ngushima Mana, mvuga ngo uri mwiza kandi ugira neza, mvuga ngo urera kandi uragorotse, mvuga ngo we ntumeze nk'abantu kandi ukora nk'abantu, ukora nk'Imana, urumva urabona mwami Imana ko atakintu na kimwe gihishwe mu nyonga zawe, nico gituma nkwinginga se mukunzi mwiza ngo unyongereze inkomezi, unyongereze mwami Imana inkomezi zawe kugira ngo mbashe guhangana n'umwasi, kuko ijambo ryawe rimbwira ngo tugwanye satani nawe azoduhunga. None ndasabye imbaraga zawe, ndasabye amavuta mashasha mu izina rya Yesu Kristo, ndasabye mwami Imana ihishurirwa rishasha mu ijambo ryawe kugira ngo mpagarare kuri ryo ko nzi neza ko ari ryo kintu kimwe cyonyine utinya, wubaha wewe ubwawe kandi na satani nicatinya, atinya ijambo ryawe kandi nawe wubaha ijambo ryawe kuri nabivuga neza ngo inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urishitse. None mukunzi mwiza ndasenze ngo duhe imbaraga, uduhishurirwa rivuye kuri wewe mu izina rya Yesu Kristo, kandi mwami Imana ndasenze kubw'ubuntu bwawe bwinshi ugiriye abakwambaza n'abagutabaza, wemere uvomerere abahungu n'abakobwa bawe ariko baragusaba, mwe mu w'Imana manura amavuta amasha yo gusenga, kangura imitima ya benshi isinziriye bakanguke kugira ngo bahangane n'umwasi, kuko umwasi nitutamugwanya we zotugwanya, ariko waravuze ngo tugwanye satani nawe azoduhunga. Oh haleluya, uruwo kwizegwa mwami Imana. Oh haleluya, uravuga ngo batagira ubwenge nibabusabe. Mwami wanje ndasenga saba ngo abantu bose bizigiye ibikindi bintu batizigiye Imana, ubaha ubwenge bwo guhitamwo neza, bizigire wewe kuko ari wewe buhungiro bwacu, niwe mahoro yacu, niwe mbaraga zacu, niwe mutabazi wacu, tutabura guseruka mu byago no mu makuba. Oh haleluya, niwe ugirira neza mwami Imana bakwambaza bose, niwe uhindura ibyahindanijwe n'umwasi, ni wewe nyaguhora ku ngoma. None ndasenze ngo oh haleluya, utwigishe gusenga, utwigishe guhangana n'umwasi. Mwami wanje Mana yanje turasabye mwami Imana, uduha ubwenge bukwiriye, uduhishurirwa rikwiriye kugira ngo tubashe mwami Imana guhagarara tudatinya uburiganya bwose bwa satani, kuko yamadutereza iterabwoba giwe, ariko uravuga ngo ukwizeye ntazokwigera amaramara, ntazokwigera kogwa n'isoni. Wavuze ngo ugukunda nawe uramukunda, ukurondera ubudahumeka mwami Imana uramwiyereka. None gira icyo ukoze kubw'abantu bawe bose mwami w'amahoro. Oh haleluya, tugirire neza mwami Imana, abahungu bariko baragusenga ubumvire mu ijuru ryawe ryera. Oh ubaha imbaraga kandi dukomereze kwizera, tumenye ko ibyo twasenze twizeye ubibyishura, kuko we ntuzi kubesha, ntuzi no kwivuguruza kuco wavuze, uri umwizigirwa nyaguhora ku ngoma. Mana yanje utogushima ninde, reka tugushimagize kuko urabikwiriye, kutubereye maso mukunzi mwiza, reka tugushimagize kuko uradukunda twese mwami. Kandi atsinda n'ijambo ryawe riravuga kugwishiriza imvura yawe ababi n'abeza, ukakiriza izuba ryawe bose. Reka izuba ryawe rirasira batarakumenya nabo bakumenye, bamenye ko atahandi hari ubuhungiro, nta handi hari ubwugamo, nta handi ni muri wowe nyaguhora ku ngoma. None Mana y'amahoro ndagukunda kandi ndagushimira, uri umwizigirwa iminsi yose, we ntuhemukira abawe, urakundana kandi mwami Imana urukundo rwawe nta numwe rutagera ko, kuko mwami w'amahoro n'ababura bakunda ko wifuza ko baba mu bibi bakagendera mwami Imana mu kuri kwawe. Rero komeza kugirira neza bakwambaza bose mwami, uhezagira imiryango yacu, uhezagira abacu batarakumenya, bazimuruke bamenye urukundo rwawe, abanyembabazi abanyembaraga zakuzuye mu bapfuye, ko zikorera mu bari mwisi bose biteguye kuzakira. Haleluya, kuko imbaraga zazo uyu mwami wanje ntiyadisubiranye mu ijuru, ariko yazisigiye abamwizera. Kandi aravuga neza ngo bitangaza mubona ndiko ndakora, ngo namwe muzobikoreshwe bihatangabo kenshi. Reka rero tukwizere murengezi, tukwizere mukunzi mwiza, kuko we utazi kubesha kandi twaze no guhinduka, nuhindurwa n'ibihe, we uhorora umwizigirwa iminsi yose. Rero Mana y'amahoro ndagushimiye ko wumvise ugusenga kwanje, hamwe icubahiro n'amashimwe bikomeze kuba ibyawe mu izina ryawe ryera. Senze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.